Ijambo ry'agakiza TV. Nongeye kubaramuca mu izina rya Yesu. Ku izina kubatanzi nitwa Silas Manirakiza. Hama uyu munsi nkuko mubibona turi kumwe na bene data nkuko twabasezeraniye kuri pati ya mbere. Iyi tugiye gukora akaba ari pati igira kabiri. Hama rero ndi kumwe nuje namwe ni ijambo ry'agakiza TV. Uyu munsi nkaba nshaka nawe ndamuhe umwanya kugira ashobore kubaramuca no kubidondora kazi. Ya muragize neza, nanze ndabaramukize mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina yanze nitwa Remedios Nduwimana, nkaba ndi mwarimu mu itorero rya CZK Missionary. Hanyuma nkaba ndyohewe cyane kuba ngiye kubana namwe, kandi nkaba ndabahaye kaze ku bantu ari ubwa mbere mwamutanguye kutubona kuri YouTube, kuri channel yacu ya TV ari ryo ijambo ry'agakiza TV. Nkaba ndabahaye kaze mwese. Hanyuma wewe ari ubwa mbere woba utubonye, turagusavye ugire subscribe nayo ifise akamaro kugira igikorwa c'Imana kikomeze kubandanya. Hanyuma kandi ukaba ari ubwa mbere ubonye video, kandi tugusavye ugire ntuze sharing kugira n'abandi nabo iri jambo risobore kugira nte kubashikira aho bari. Hanyuma na comment nazo ni nziza kuko ari ico duhindura, murashobora kudusigira comment hasi canke ari kibazo mugomba kutubaza naho kandi mugasiga comment. Ivyo byose biradufasha, muzamugize neza. Imana ibahezagire, murakoze cyane. Sawa, murakoze, mwabyumvise nkuko babitubwiye. Hama nkuko abasezeraniye uyu munsi murabona undi muntu mushasha ari impande yiwe. So rero byari byiza kugira imbere yuko dutangura nawe tumuhe kaze abibwire kugira mumenye amazina yiwe n'uwariwe. Hama cyo tubandanya nibigiye gukurikira kaze. Murakoze cyane. Jewe ku izina nitwa Shimirimana Estera. Hanyuma nkabanje kuri uyu munsi kugira nanje nifatanye namwe, uwo akaba ari umugabo wanje. Murakoze. Sawa, muragize neza. Mwabyumvise rero, imbere yuko dutangura iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi ariyo pati ya kabiri, tugomba tubasabe badushire mu maboko y'Imana, hama tubone gutangura nibigiye kubandanya. Dusenge. Turagushima mwami kumwene watuzigamye ukabudushikanye sana akanya n'umunota ijambo ryawe tuje kumviriza hano kuri ijambo ry'agakiza TV. Uturongora bazotwumviriza baze bahinduke ku bwacu, ize rishitse benshi kukugororoka mwami, kuko ari we twizigiye, ari we buhungiro bwacu n'agakiza kacu. Turazi byose bakuvyumva kandi kubikora mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Sawa, murakoze kudushira mu maboko y'Imana. So Imana ishishikare kubahezagira. So rero nkuko kwari kwabisezeranye ubuheruka twarumvise ubuhanya bwanyu. Mwarimu yaratubwiye ubuhamya, aratubwira abadukurikirana kugira bamenye batahure, abatari bwabyumve bamenye ibikorwa mwarimu akora. Yaradushiriye ku mayange aratubwira, hama yadusezeraniye ko azozanana n'umukenyezi wiwe nawe kugira ashishikare gucimbataza ubuhamya kugira ngo kije cari gisigaye naco kiveho kimenyekane, canke kijya amakenga umuntu wese yarafise uyu munsi ahere. Ibyo byose turabishima. Rero mwarimu nko wavuze waratubwiye ko ukorera ibikorwa muri mu ishengero rya CZK Missionary. So ukatubwira ko ariho ubandanya wigisha, ari ukorera ibikorwa ijambo ry'Imana. Hama twaranakubajije ubuheruka uratubwira yuko wubatse. Hama rero twatubona uyu munsi ko wazananye n'umukenyezi wawe, wagize neza. Hama waratubwiye yuko akamaro kanini kugira ushobore ubuhanya bwawe umugore wawe biboneka ko yagufashije. Rero twagomba kumenya ibikorwa umugore yakoze kugira uyu munsi ubushishe ngaha, canke kugira ajya amajambo batubwiye muri pati ya mbere atushobore kuronka umuco wayo, tubone intango n'imvano y'ingene byagenze. Turaguhaye kaze kugira nawe atwibwire, abwire n'abantu ingene ibintu bimeze, ingene yabigenjeje n'ingene bigiye kubandanya. Ya muragize neza kandi nongeye kongera kubaramuca kandi
ya rero nkuko yababwiye jewe ndi mwarimu muri mwitorero rya CGK Missionary ya mu bisanzwe uyu mubona ni umugore wanje tukaba twubakanye imyaka karibu 10 tugomba gukwiza tukaba dufise n'uruvyaro rw'abana batatu hanyuma tukaba dufise abahungu babiri n'umukobwa umwe umuhungu wa mbere niwe mukuru niwe na n'imfura yacu hanyuma ukurikira niwe mukobwa ari hagati y'abo bahungu rero turashima Uwiteka kuko mu myaka yose twabanye Imana yakomeze kugirane kubana natwe no guhezagira ibibondo vyacu n'abana dukunda cyane n'abana beza n'abana turiko turigisha kugira nabo ngo bazakore bakora igikorwa c'Imana nkuko natwe abavyeyi babo tugikora rero ico ni ikintu ciza kandi ninongeye namwe kubasaba nkuko muri abavyeyi mufise abana banyu mubakundishe n'Imana kugira ngo bazogire bazabandanye gukorera Imana kuko niyakura umukundisha Imana azagira azayikorera kugeza igihe cyose rero ndashimye cyane kuba Uwiteka yongeye kumpuza namwe kuri uyu munsi kandi nkaba nshimye kuba ndi kumwe na bene data ngaha ndi kumwe n'umugore wanje Imana nihabwa icubahiro murumva yuko hanyuma ikindi naco nkuko abimbazize gutuma ndokoka gutuma menya Imana kweri uyu mubona niwe yabikoze ndamushimira cyane ndagushimira cyane sheri urakoze gushima muravyumva yuko niwe yabikoze niwe yatumye jewe nakira agakiza niwe yatumye kugeza kuri isaha nicaye ngaha menya Imana niwe yatumye kugeza iyi saha ndiko ndayikorera nkaba ndi mwarimu kuba nabaye mwarimu iki ni igikorwa Imana yari yaranteguriye nkuko nabibabariye Imana yari yaguma inyereka indoto ntararokoka iguma inyereka ndiko ndakiza abantu bagwaye yani iguma inyereka indoto zitandukanye ariko muravyumva bene data Imana yaragize yarabikoze none murabona yuko kandi ndiko ndabandanya kugira kuyikorera sawa cyane murakoze mwabyumvise ko bariko baradukurikirana arajije kutubwira ingene byagenze kugira ashobore kuba mwarimu kugira ibikorwa ariko arakora uyu munsi iyo byatanguye n'imvo n'imvano yaho umuzi watanguriye uyu munsi dufite n'amabakwe uyu munsi turi kumwe n'umukenyezi wiwe turaza kumva byinshi aratubwira byinshi byerekeye mwarimu byerekeye urugo rwabo byerekeye intango yabo so uyu munsi turumva byinshi kuri bo so rero turagusaba ushishikare kubandanya udukurikirana no kuzoguma ukurikira ama video yose tuzoba turiko tushishikara tuzana ku ijambo ry'agakiza TV rero turaguhaye ikaze tena muri aka kandi kanya keza rero twagomba kubaza umufasha wawe hajya hirya kugira ngo nawe atubwire rimwe canke abiri atatu twumvise none wewe tubwire dushaka kumenya ibanga wakoresheje kugira umugabo wawe uyu munsi abe ari ngaha abantu bifuza kugimenya hari izindi ngo bariko bararondera ubushakashatsi baragerageje birananirana ariko uyu munsi wewe biboneka yuko wabikoze bigakunda bibire rero tubwire iryo banga ukuntu wayaga n'Imana ukuntu Imana yakumviye uyu munsi mwarimu akaba ari ngaha kandi nawe ukaba uri ngaha turaguhaye kazi murakoze cyane jewe ukungene nabigenjeje nasenze Imana kubera Imana iyo yisavye ngo wizeye ntacukena tukireheranya yambwira yuko atanzoga anywa nanje nkavyemera umuntu mutabana mu state mwiza kubwira byose uremera nkavuga ati aho kutanywa ni vyiza birahimbaye rero hageze igihe andongora tumaze nk'indwi zibiri zitatu mbona abagenzi biwe batanguye kuzana amacupa y'amahendekeni mu nzu ku mutima sinavuga kuko urazura umugeni ubisaba wihangana ivyo ubona byose uranuma nkavuga ati ntega Mana ku mutima ati uwo mugabo yambwiye yuko atanywa inzoga kumba n'abatanga kuzana ibikarato mu nzu ni kubera iki aho sinkabandanya numa ariko agiye nko ku kazi kubera yava muhira 11 12 je naca nururuka nkacanja hasi nkaririmba nkamusengera kugira Imana izomuhindure kugira izo nzoga azozihebe
kubera iyo umuntu anywa inzoga abakaze avuye nko ku kazi hoho nyene yarankankamira nanje nkaca numva ku mutima bitanguye kumbabaza nkaca ntangura kubwira Imana mana je igihe naho ndagusaba ati nkeneye umugabo atanywa inzoga none raba kumwe nariko arankarira aranywa inzoga sinanzi kazinywa mana bari wewe uzomuhindura kugira inzoga azozihebe kugira azokumenye kandi wowe mana ni gukora ibikomeye baromubwira atagwaye ingwara idakira kugira izo nzoga zoca ziheba rero ntuzenya amaraso yiwe atangura kugera kwiruka cane mu mubiri wiwe bamubwira yuko agwaye n'igisukari baramuteza ubwoba nawe ku mutima aravuga ati rero ko batanga kumbwira ngo amaraso aguma yiruka ngo mbizi inzoga nzohave ndazeba kubera urumva nta kamaro hanyuma rero nguma mbandanya nsenga Imana irabikora bamaze kumubwira ko agwaye igisukari atangura kuza aranywa agacupa kamwe kamwe nako kamwe nta kamare hanyuma rero arahava araziheba burundu kubera iki nagumije nsaba Imana iranyishura kuko Imana uyisavye wizeye nta na kimwe itaguhereza ndayishimira nihabwa icubahiro. Sawa muragize neza bene data mwumvise uko atubwiye amajambo akomeye ngo isengesho niryo ryabigize ngo nta bundi buhinga atubwiye yuko amasengesho yafukama umugabo yagenda ku kazi agasigara arasenga so rero nawe nimba hari ubundi buryo wakoresheje bikananirana uyu munsi mwarimu n'umukenyezi we batubwiye ngo isengesho niryo rikuru ngo ugusenga niko kwabashikanye ngaha ugusenga niko kwakijije umugabo wiwe ngo yasenga umugabo atahari agasenga akakomeza no kwihangana akamenya yuko Imana izobikora muragize neza cyane none kugeza ico gihe Imana ishishikaye kukwishura uyu munsi akaba hagaze ngaha nkaba mbona mwese mushishikara muvuga ijambo ry'Imana mushaka kubwiriza abantu impamvu nini ya ishaka ko bitaciye biherera nkuko abandi babikora bamwe barakizwa n'ubu munsi ari abantu kumbure tumenya bakijijwe ariko nitukibumva nitumenye iyo bari tumenye ibyo bakobwa none mwebwe uyu munsi mukaba mwishishikara kubandanya mwigisha mubwira abantu ubuhamya bwo gushobora kugira nabo bakizwe abatarakizwa abatazi ibyo banga nabo barimenye none impamvu nyabaki ituma ibi bikorwa mubikora ni impamvu nyabaki impamvu tubikora nuko Imana idahemukira bayo kuko iyo dusenze Imana itwongera inkomezi murabona Imana yaraduteye iteka yarahevye izo nzoga Imana iramusiga amavuta ubu ni mwarimu arabwira ijambo ry'Imana abandi kugira ashitse benshi kugakiza batarayimenya nabo baze bayimenye kuko ndazi n'abantu benshi kw'isi banywa inzoga ariko nibamara kumva ibyo turiko turababwira ngaho ku ijambo ry'agakiza nabo barohinduke bavuga ati ujya yarazihevye natwe reka tuzihebe Imana niyo nkuru iruta ibindi byose kuko inzoga ntaco ishitsa ku muntu ni ukumwononera ubuzima bwiwe no kumuvanisha n'umugore n'abana n'imiryango ugasanga nta mahoro ariho mu rugo ariko twe turashima Imana murabona turayagayaga muri Yesu. Amen. Muragize neza so mwarabona cyo kwadukurikirana muriko muratahura kandi uko murabyiyumvira nibiriko birava mu kanwa kwabo ukuntu kuri biraboneka nkuko twamubajije mwarimu ubwa mbere ibyo yatubwiye biraboneka ko ari ibintu by'ukuri so rero nkuko yatubwiye ati ngo ni mwarimu wa bose atari mwarimu w'ishengero gusa ni mwarimu w'umuntu wari we wese ashaka kumenya no gutahura ijambo ry'Imana so urahawe kaze kubaza ikibazo cyo cyose nimba ari kikunanije nimba ari kintu tatoreye umuti nutinye sumwari yaratwishobanuye sumwarimu w'itorero n'umwarimu waro wese akora igikorwa c'Imana so rero mugihe uzo buri kuragira sharing no kugira comment urahawe kaze kugira ari cyo ushoboye kubaza nawe ukakibaza agashobora kucishura rero mwarimu turagwaye kaze utuhereze nk'abari kwadukurikirana abantu imbere ko tubandanya n'ibindi ubahereje ijambo ry'Imana bumve hari imitima myinshi iremerewe uyu munsi imitima iri kirarondera Imana ijoro n'umurango none tugomba ubahe ijambo ryo bahumuriza ijambo nabo ryo bigisha kugira nabo ko twumva nabo bumve ko baremye kaze
muragize neza. Ariko imbere y'uko dutangura iryo jambo ry'Imana ngomba kugira ngo ndabasigire kuri uyu munsi, reka tubanze turirimbe runo ruririmbo. Wewe ukaba ufise agatabo ko muri kantike y'ikirundi, niho urwo ruririmbo ruri. Ni ururirimbo rwo kwishikana imbere y'Imana, ni ururirimbo rwo gushimira Imana ku vyo yadukoreye, ni ururirimbo kweri iyo ndiko ndaruririmba numva hari ibintu bihindutse mu buzima bwanje, numva ntanguye no kubara nkavuga ati Yesu kweri ibi bintu amaraso yawe yasesetse ku bwacu, yarasetse kandi arononekara. Ubwo rurimbo kweri numva runshika ku mutima. Ubwo rurimbo rero turubona mu gitabo cy'ikirundi muri kantike y'ikirundi, akaba rurimbo rw'inamba 127. Reka tururirimbe. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditavye Yesu, ndaje Mukiza, ngw'amaraso wavuye anyoza ntunganye. Ndazi ko mfise ivyaha vyinshi mu mutima, vyose ndabikuzaniye, nawe ubinkureko. Nditavye Yesu, ndaje Mukiza, ngw'amaraso wavuye anyoza ntunganye. Kandura mu mutima wuzuye urukundo, wuzuye ukwizera kose n'amahoro menshi. Nditavye Yesu, ndaje Mukiza, ngw'amaraso wavuye anyoza ntunganye. Ndazi kuzomfashisha imbabazi nyinshi, ivyo nasezeranijwe bizoshika vyose. Nditavye Yesu, ndaje Mukiza, ngw'amaraso wavuye anyoza ntunganye. Shima amaraso yawe ankuye kw'ivyaha, mpimbaza n'ubushobozi bunkiza intege nke. Nditavye Yesu, ndaje Mukiza, ngw'amaraso wavuye anyoza ntunganye. Imana ishimwe cyane. Amen. Murumva yuko ngo nditavye Yesu, ngo ndaje Mukiza, ngo amaraso yawe wagize ngo wavuye ngo anyoza ntunganye. Haleluya. Urumva amaraso ya Yesu yavuye ngo azgirene ngo anyoze antunganye. Ndashima n'intuzeyi umurongo wa 5 bavuga ngo nshimira amaraso yawe ankuye mu vyaha. Murumva ankuye mu vyaha, ngo mpimbaza n'ubushobozi mpimbaza n'ubushobozi bumpa intege nke, bunkiza intege nke.
munyihanganire shimira n'ubusobozi bugirane bunkiza intege nke. Murumva yuko ndashimira amaraso y'Uwiteka naho yasesetse ku bwanze, yasesetse ku vyaha vyacu, agaseseka no ku vyaha vyanje nari namukoreye ntarayimenya. Murumva yuko ya maraso yiwe ariyo yagize nte, ariyo yankuye hamwe narindi, hamwe Satani yaramaze kumbohana vya bisheni vyiwe, ariko amaraso yiwe niyo yagize nte, niyo yanyogeze vya vyaha. Imana yacu yagize nte, irahambaye bene data. Rero urumva ururimbo rurangyohera cyane, iyo ndiko ndagumva numva kweri hari ikintu mu mutima wanje gihindutse, kirahinduka kabisa, n'amarira agakoroka. Kubera iki? Uru n'ururimbo nawe uri kuragwiyumvira, uri umuntu kiri muri ya nzira mbi, wari ukwiye gucivamo ugakurikira iki? Ugakurikira Uwiteka. Imana yacu iragize nte, irahambaye. Imana yacu irahambaye bene data. Imana yacu ni nziza, nubayikorera mu kuri, mu vyaha urimo izabigukuramwo. Nomero wati ngo nuko Satani yakwizingiriye agakoresha uko akeneye, Uwiteka arashaka kukubohora anytime. Mwibuke yuko na Satani ataraza mu ikuzimu yakorana na Yesu. Kutuma ikuzimu nuko yagize nte, yagombye gupinga Imana. Imana nayo ntiyagomba umuntu ayipinga, kuko Imana yacu irahambaye. Mwiyumvire we Imana yacigira nte, iramukororera hehe? Hasi. Yaramukororeye hasi. None izo mbaraga Imana yakoze zo gukororera Satani hasi, mwe muvyumva gute? Murumva yuko ari Imana ikaze cyane. Satani ntazoreka kukugerageza. Mwibuke ingene yagerageze ntuzeye Nowa, akamugerageza mu buryo butandukanye. Ariko bene data, mwibuke ingene Yobu Satani yagerageze Yobu, akagera akabwira Imana, akavuga ati Imana, ati Yobu naho wewe umwizera, Yobu nta kigenda. Ariko Uwiteka aravuga ati Yobu ni umwana mwiza, ni umwana nkunda, ni umwana nkorera mukuri. Satani yagerageza uburyo bwose hirya no hino, ico agiye gukorera kuri Yobu murakizi. Yemeye aza kumutera ibihute, aramutera ibihute, ariko Yobu yagumye yagirane akomeza gusenga. Naho umugore we yagiye kumubwira ati hako oguma umeze uko, iyo Mana yawe nta kigenda, pfuma wemera uyivume. Ariko Yobu yavuze ati ntabwo nshobora kuvuma Imana yanjye, umunsi n'isaha nzokira. Imana yari ifise ubusobozi bwo kugira ngo amukure kw'ivyo bihute muri uwo mwanya, ariko ico Imana yagombye irabe ukwizera kwa Yobu. None nawe nomero wati ibibazo urimwo, Imana igomba kugira ngo irabe ukwizera kwawe. Imana yacu irakomeye cyane, kandi Imana igirente idufashe. Rero iryo ni jambo ngomvye kugira ngo ndabahereze biciye mu ndirimbo. Niryo jambo ngomba ndabashikirize. Iyi ndirimbo ikubake mu mutima wawe, iguhindure mu mutima wawe. Iyi ni indirimbo nomero wati mu bibazo urimwo, wibuke yuko ajya maraso ariyo yagize nte, ariyo yakogeze, ariyo ariko arakurinda. Ajya maraso yiwe yasejeje. None bene data, kubera ki mugomba kuguma muri ko murababaza Uwiteka? Nimukorera Imana mukuru, kandi Imana izagira nte, izayibakorera ni mwizera. Imana yacishimwe cyane gose. Nimwakire ino jambo n'iryo ngomvye kugira ndabasangize. Murakoze cyane. Urakoze mwarimu kwijambo ryiza gose utubwiye. Ndibaza abantu bariko barakurikira, bariko baratahura, n'abadushishikara abana bakurikira badushikara abandanya batahura kuri iryo jambo ryiza ryo kuduhumuriza. Wewe ukiri mu ngorane ntiwihebure, urumva yuko mwarimu atubwiye yuko hari Imana ishoboye kandi ikora. So rero nahawe wewe uri mu magorwa gukurikira iryo jambo, uririmvyo ndirimbo izoshishikara guhumuriza no kuremesha. Muragize neza mwarimu kwijambo ryiza mutubwiye. Hama tugiye kubandanya mwarimu ku buhanya bwanyu, nko buheruka mwatuganiye byinshi kubyerekeye ubuhamya. Hama uyu munsi tukaba twishimiye kubona turi kumwe na madame wawe. None tugomba tubaze madame wawe, wewe ukiri
ugisengera umugabo wawe nibiki wahevye ntabyo woba warahevye nibiki wiyambuye canke mbega kugira Imana ikumvire kugira n'uyu munsi ube uri ngaha ubushishikara kumufata mu mugongo mu bikorwa ubushishikara kumufasha mu byo mukora byose nibiki woba wariyambuye byagukomeje bigatuma uguma uhagaze kuri uyu munsi kugira nabo kumbure hari abasenga ariko bikanka bitamenya kumbure hari izindi mpamvu kanaka batashoboye gutahura canke ibyo batashoboye guheba kuko urumva namwe ari mugira shikenga niko yemeye guheba ibyo yashanzwe akora yemeye guhebe hari ibyo yiyambuye kugira uyu munsi abari ngaha none wewe ko ibyo bintu wabikora nigiki wa warakore cyangwa hari mbega hari ibyo wiyambuye canke niko warezwe niko wakuzukira umwigeme numva nta cahinduce niko byari bisanzwe bivanye n'abavyeyi bawe uko bagukujije. Ya murakoze cyane jewe abavyeyi banje bakuze bazi Imana nkiri umwana bakambwira ngende muri Sunday school nararirimba nkiri umwana ntabwo jewe nigeze mvuga ati sinzi Imana nabandanye ndayimenya kuva ndi umwana na nubu ndacayikorera ndabishima Imana nihabwa icubahiro. Amen. Jewe ico nakoze kuko narinzi Imana kari yo mutabazi uyize ata kintu na kimwe gishobora kugira kunanirwa. Iyi Bibiliya ni indirimbo nivyo vyamfasha nkaririmba ndi umwe mu nzu nkasoma ijambo ry'Imana nkumva yuko Imana ikomeye kandi ihambaye uwiyizeye ata kintu na kimwe conanirwa kuko Paulo na Sila bari mwibohero barasenze Imana irabumvira ibinyororo bari barababohesheje biracika babantu bababoshe baravuga ati none aba bantu ko bari mwibohero twari twababoshe babohotse gute kubera bari bizera Imana kandi basenga mu mpwemu no mukuri. Imana irabacira imigozi nanje ndashima Imana kuko yabikoze nkamusengera kandi Imana ikanyishura ivyo nayisavye byose kumuteza ingwara byose bikabaho ariko nta gisukara agwaye ayo maraso yirukanka nta vyariho kwari kugira Imana imuteze ubwoba kugira ahebe izo nzoga murumva Imana kihambaye. Amen. Tuyisavye byose irabikora wizeye ugafata amasaha 12 nturya ntunwa nugusenga gusa no kuririmba Imana iravuga ati uwo muntu ndabona arabikeneye yuko ndamukorera iki nayo irabikora. Imana irahambaye. Sawa kabisa murakoze neza mukamwarimu kwijambo ryiza utubwiye none nk'abakenyezi bariko barawukurikirana muri aka kanya uwo babwira iki abakenyezi bagenzawe nabo kumbure baciye mu bibazo nk'ibyo waciyemwo kumbure n'abandi baciye mu bibazo kumbure bitandukanye uwo babwira iki kuri uyu munsi nk'umukenyezi kazi? Aje nk'umukenyezi icambere no mubwira icambere nugusenga nukwisonzesha nugusengera urugo rwawe ugasengera umugabo wawe mukabana mu mahoro kandi ukamwubaha nawe ni wamwubaha nawe arokubaha murosanga mu nzu yanyu hari amahoro n'umutekano yaba n'abana banyu bubaha bafise indero ariko udasengera umugabo wawe cyangwa usengere n'umuryango wawe usanga mu rugo habuze amahoro habuze ukubahana habuze ukumvikana nta mahoro abari hagati yanyu. Sawa cyane murakoze cyane murumva ko ariko baradukurikirana aha kuri Ijambo TV ry'agakiza n'ahantu hariko havugirwa ubutumwa bwiza ku buryo nawe utoshobora kubwisangiza wenyene byaba byiza ugacarenga kugira abandi bose bumve na bene iri jambo ryija ririko rirava muri ababene data Imana yagiriye neza kuri uyu munsi bakaba bipfuza cyane intego yabo ari gushikana ubutumwa kuwa ari we wese ari hirya no hino kuwa ari we wese ariko arondera agakiza. So ni jambo ryiza gose so turagusaba ugende ugire share kugira ngo nabandi bacishikare kubona ivyiza biriko birava ngaha ku Ijambo ry'agakiza TV. So urumva yuko umukenyezi wiwe atubwiye amajambo akomeye amajambo meza nk'umukenyezi yashishikaye kumufasha no kumugeza kuri intambwe
ariko kuri uyu munsi. So turagushimiye kandi wakoze neza ku kigoro ukuntu twakugoye, tukaguhamagara ukatwitaba kuri uyu munsi, ukaba wemeye kwifatanya natwe. So Imana ishishikare kuguhezagira, tuzokugora n'ikindi gihe ubwire abanwanyi abadukurikirana bifuza kumenya byinshi, ubibira ibanga mu buzima ubayeho, mu byo ugenda urakora buri munsi, kugira ngo nabo bashishikare kubandanya bagira ico bashoboye kwiyungura. None turaje mwarimu, waratubwiye yuko urashishikara ubandanya ukora ibyiza nk'uko Imana yagufashije. Hari abandi basigaye inyuma yawe, hari abandi mwagendana, hari abandi mwakorana, mwakumbure mwasangira inzoga, kumbure mwasangira ibiyago. None abo bose kumbure mbega niwe wavuyemo wenyene canke igihe ukijijwe hari abagenzi wifuje yuko wokizwa nka nawe, canke wacuvuga ati nahanje gusa Imana yafashije nzogenda mfashe abandi babikeneye nk'uko uyu munsi uriko urabikora, uriko urabwiriza abantu, canke nawe warisubiye inyuma uravuga ati mbere ko nangora naba hariho bene wacu twasangira, twayaga, twakoranye ibintu byinshi, twakorana imigambi, bakiri inyuma uyu munsi bariko barakumviriza ariko batararonka ibakwe yuko bavugana nawewe ukashobora kubegera ukabafasha nk'uko nawe Imana yagufashije. Murakoze cyane ku kibazo ciza umbazize. Nk'uko niyo mpamvu Imana kuba yarantoranize nkaba mwarimu nujya aza kwigisha ijambo ku bantu batayizi, ku bantu bikorera ibyo bakeneye, ni ikibazo cyiza cyane gose umbazize. Rero niyo mpamvu nahise nkugurura iyi jambo ry'Agakiza TV. Ibi nabikoze kuri barya abantu twaratugendana, bakigendera muri bya bibi, bakinwa za nzoga, bakigendera mu bumaraya, bagikora ibintu bitanezesha Imana. Abo bantu nibo uko bukeye nguma ndiko ndagira nte ndafukamira ndabasengera mvuga ati Imana kujya wampinduye ucishije mu mugore wanje akansengera, nanze ngoma nsenge kugira abandi nabo ndabahindure, ubahindure. Uwiteka ni wazoba ategezwa kubahindura mugahinduka. Nanze rero kuko Uwiteka azogirane acisha muri twebwe. Imana yacishije mu mugore wanje arampindura, nanze kandi Uwiteka azocisha muri jewe nsengere abantu bose twanwana inzoga, twakorana ibintu bitanezesha Imana, nabo bagirente bahinduke. Ico nico kintu ca mbere mpagazeko nkuko ndi mwarimu. Nico kintu ca mbere mpagazeko. Sindi ngango ni mwarimu w'itorero ryanze gusa, eka ndi mwarimu wa kila muntu wese. Imana idufashe cyane gose. No rero murakoze cyane. Sawa mwarimu, murakoze mwabyumvise, arabivuze yuko atari mwarimu w'itorero gusa, ari mwarimu wa bose, kandi icifuzo ciwe bajya bose yasize inyuma, agomba yuko na bene bamukurikira bajya bose yasize inyuma, ntagomba intama nimwe izimira. Intego yiwe ni ukukiza uwari we wese ari hariya inyuma akigira mu byaha, agikora ibintu bitabereye Imana. So urumva ko ariyo ntego yiwe. Turagushimiye cyane mwarimu, mwakoze ku kigoro kanyu kuba muri ngaha. Byukuri ni byiza kandi ku majambo meza mutubwiye n'ubuhamya nuko n'ibyifuzo n'ingene mushishikara banda yamusengera abantu ngo bakizwe, n'abakumbure n'abandi batabazi nabo bamenye, kandi bamenye yuko mwamenye Imana, kandi nabo Imana ibakoreshe kugira ngo bashobore gukizwa nkuko namwe mwagira ibakwe mugakizwa. Kandi nawe wenyene n'umugore wacu wamushimiye, wakoze kuba twumviye ukaba uri ngaha. Byukuri Imana iguhezagire. Sinzire nimba hari ico ushobora kubwira abantu wanyu ndi batacuzokurondera tena nk'ikindi gihe, ubwire abadukurikirana, abasanzwe badukurikirana n'abandi bazokumva ijya nyuma. Twebwe tugiye guhita tuzobandanya, muzogume mutuba hafi. Hariho part 3 igiye kuza vuba, mube maso, mugwe mubanda yamukurikira ku ijambo TV ry'Agakiza, kugira ngo ntimusigwe n'akantu na gatoya kariko gasokera kuri iryo jambo, kugira wumve ubutumwa Imana yahaye mwarimu n'umukenyezi wiwe, kugira namwe mushoboye muhezagirwa hamwe nabo. Kaze utubwirire abantu wanyu kumbure ijambo rya nyuma, hama tubasezere kugira tubandanye kubizokurikira. Murakoze cyane. Abazodukurikirana, jewe ico no basaba no guhinduka bakava mu vyisi bagatumbera ivy'ijuru, kuko ivy'isi birahera, ariko ni watumbera ivy'ijuru zokwama ufise umunezero mu ijuru.
hanyuma namwe ndabashimira mwakoze kuntumira, Imana ibagirire neza cyane gose. Murakoze, murabyumvise. So rero aho rero tugomba duhe mwarimu nawe kugira ace anadusengera twugare ikiganiro cacu cy'uyu munsi, hama mube maso nko kababwiye part 3 igiye kuza bidatevye kugira twumve ibindi baduteguriye, twumve ibindi vyihishije biri nyuma, amabanga menshi badufitiye bagomba kubwira bajya bose bafise inyota n'abatayifise kugira ngo barabe ukuntu ashobora kwegera kugakiza. Kaze mwarimu, muzaba mukoze. Muragize neza, nongeye kandi kubashimira mwebwe muri ko muraturaba. Imana ikomeze kubaha imigisha, Imana ikomeze kubugururira imigisha mu byo warondeye byose, Imana igirene ikomeze kuvyugurura. Rero nkuko nawe ari ubwa mbere, nkuko nari nababwiye ari ubwa mbere utubonye, turagusavye ugire subscribe, hanyuma usharinge kugira n'abandi bose bagirene babone kubona ubu butumwa bwiza. Hanyuma kandi utibagiye no kugira comment ari nk'ico ugomba kutubaza canke ari ico ubona twogomba guhindura. Nivyo vyiza, nivyo dukeneye. Turakeneye n'impanuro ivuye kuri mwebwe, turayikeneye. Kandi akaba nawe ari ico ugomba kugira ngo wunganire n'abandi, nawe kandi turaguhaye kaze. Urashobora kutwandikira hanyuma ukatwibwira n'inamba zawe ukaziduha, hanyuma umuntu akagirane akaguhamagara kugira ngo nawe ugire ngo ico ushikiriza bene data, ico ushikiriza barya abantu bakunda Imana n'abatayikunda nabo, kuko nabo bazobibona bagire guhinduka bivanye n'ijambo ryawe. Rero reka dusenge dushimira Imana kuko yabanye natwe, kandi dushimira Imana kuko byo bwiri jambo tugiye duhejeje gushiga kugira ngo igirene bibone kugirira akamaro keshi mu bantu. Turasenga mu izina rya Yesu Kristo. Data wo mwijuru, urakoze cyane, turagukengurukiye. Uri Imana ikora vyose, uri Imana ya Isaka, Ibrahimu na Yakobo, uri Imana yo gushimwa uko bukeye nuko bwize. Imana yera, ndagushimiye cyane nkuko turi ngaha kuri kwijambo ry'Agakiza TV. Wagize neza, waturongoye mu mwanya twamazeho, wabanye natwe, watwiyeretse, twavuganye nawe. None ijambo ryawe Imana dushize ngaha kuri website, turasavye kira muntu wese azoryumva rizamugirire akamaro mu mutima wiwe, kandi ntiribe ryajambo ngo azokwigumiriza kuri we, ariko azorisangize n'abandi bose. Mana yo mwijuru, turagushimiye, ukomeza kubehereza imigisha, ukomeze kugurura imiryango y'abantu bose bakwizera, abatakumenya bose bonge bandanye kubiyereka, babone ikiganza cawe kugira ngo bagirene ngo bakumenye. Iri jambo tugomba yuko rihindura benshi, tugomba yuko abatakuzi basobora gukizwa bakagukurikira nkuko natwe twagukurikiye. Urakoze cyane, ntabwo navuga byisi ngo nsarare, ariko ndagusavye ukomeze kubana natwe, ukomeze kuduha imbaraga n'ubushobozi ngo kugira ngo tugirene tubandanye gukora igikorwa cawe. Uzabugize neza byose, nkaba ndabigusavye muri make ubandanye kubikora kubwana kubw'ubushobozi, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Ijambo ry'Agakiza TV.